1999 nk'uko mwavyumvise amakungu y'amahimbaza uko umwaka utashe umunsi mpuzamakungu wahariwe abatabazi mu ntumbero yo kwibuka abatabazi batanu bo mu gihugu ca Australia bitavye Imana kw'igenekerezo rya 4 y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka nyene bari mu gikorwa co kuzimya umuriro wa Nyakanga. Ihimbazwa ry'uwo munsi mpuzamakungu n'akaryo keza ko kwiringura kugira tumenye intambwe tugezeko mu gisata c'ubutabazi. Ni kandi umwanya mwiza wo gukomeza imigenderanire myiza iri hagati y'abatabazi, abenegihugu n'abafasha mu iterambere ry'igihugu kugira ngo twese ata n'umwe asigaye inyuma duterere agacumu k'ubumwe mu gukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe. Uyu mwaka w'2023 Burundi buhimbaje uyu munsi mpuzamakungu ugira kabiri ku civugo kivuga kiti abatabazi babushitse inkingi y'iterambere rirama. Gukingira abenegihugu n'ivyabo mu gihe c'ibiza n'isibe ni kimwe mu nkingi z'iterambere, nayo abatabazi babushitse bakaba bari mu nguvu igihugu gikeneye mu gukingira no mu gutabara abantu n'itunga rusange. Bashimye abapfasoni batumire bahire kugira ngo abarundi benshi n'abandi baba mu gihugu cacu bavyifuza baronse ubumenyi n'ubuhinga mu vyerekeye gukinga no guhangana n'imiriro nk'uko mwumvise uwaserukiye umukuru w'igisagara yabisavye, bongere bamenye ubutabazi bw'ibanze, ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano buramenyesheje ko kuva umunsi wa gatatu ugira kabiri w'ukwezi uzokwama ari umunsi w'imiryango yuguruye mu gisata co gukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe, journée porte ouverte de la protection civile. Uwo munsi uzoba ari uwo gutanga inyigisho z'ubutabazi bw'ibanze ku bantu bose bavyifuza. Inyigisho zizotangwa uwo munsi zizotuma ibisata vyo mu bushikiranganji butandukanye, amahinguriro, amabanki, amavuriro, amasoko, amashengero n'imisigiti, amashirahamwe n'iyindi migwi ironswa abatabazi b'ibanze bashobora kuba baratabaye mu kurindira ko abahinga bo gutabara bashika. Abatabazi mwese, ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano urabakeje cane ku bikorwa vyiza murangura ku kwitangira abandi n'umutima ugororotse. Nimukomere ku muheto, mwame mukingira abenegihugu n'itunga ry'igihugu. Naho tuzi ko mukora mudafise ivyankenerwa bikwiye nk'uko twavyumvise, turandanya tubahimiriza kurushizaho kwitanga kuko abenegihugu mutabara barabafashe mu mugongo. Ni naho twashizeho umunsi umwe mu kwezi wo kubigisha ubutabazi bw'ibanze kugira bazohave babafasha gukingira ibiza n'isibe. Nagomba fate kano kanya kandi shimire abatabazi bose bo mu Burundi aho bari kwiteka muheruka gutera igihugu cacu, aho mwaje gufasha gutabara mu gihugu ca Turukiya, n'umukuru w'ico gihugu akaba yarabambitse ikidari co kubashimira.